imigwi 32 nigiye kwitabira iganwa ry'igikombe c'isi c'imigwi ikaba igabuye mu matsinda agera ku 8. Itsinda rimwe rikaba rimwo imigwi igera kuri 4. Ino migwi yose yavuye ku mugabane itandukanye igize isi, ndavuga ku mugabane wa Buraya mu ishami ry'umupira w'amaguru yitwa UEFA ryaserukiwe n'imigwi igera kuri 12 n'umugwi wa Real Madrid, Paris Saint-Germain, Manchester City, Bayern de Munich, Chelsea, Juventus de Turin, Atletico de Madrid, FC Porto, Benfica de Lisbonne, Borussia Dortmund, Inter Milan ndetse na RB Salzburg. Iyi ni migwi itavye yavuye muri Amerika y'Amajepfo yitwa CONMEBOL, hitavye imigwi ya kuri 6 harimo umugwi wa Palmeiras, Flamengo, Fluminense, Botafogo, River Plate mu Argentina ndetse n'abagenzi babo bitwa Boca Juniors. Yundi migwi yavuye muri ku mugabane wa Asia yitwa AIFU akiwe n'imigwi igera kuri 4 n'umugwi wa Al Hilal, Ulawa Les Diamonds, Al Aina, Al San Hyundai niyo migwi yaserukiye Asia. Afrika yaserukiwe n'imigwi igera kuri 4, Al Ahly yo mu Misiri, Wydad Academy, Esperando Tunis, Mamelodi Sundowns. CONCACAF cyangwa Amerika y'Amajyaruguru yaserukiwe n'imigwi igera kuri nayo nyene, umugwi wa Montreal City, Los Angeles, Pachuca, Los Angeles FC. Mu gihe igihugu giye kuba cakira cyo hari giserukiwe n'umugwi witwa Inter Miami. Ku mugabane wa Oceania hasubiye umugwi ugera kuri umwe, ni umugwi witwa Auckland City. Ikirangamisi c'imigwi rero ko igiye kuba ikina ni ku magenekerezo akurikira. Inkino zo mu matsinda ziratangura igenekerezo ya 14 ndetse bucari ya 15 birumvikana ko no kwezi nyene kwa gatandatu ugera igenekerezo ya 26 no kwezi nyene. Mu gihe inkino z'umunani gishiri ca nyuma ziza gutangura igenekerezo ya 28 za kuno kwezi, nyuma yo kuruka imisi igera kuri 2 yonyene zirangire igenekerezo ya 1 ukwezi kw'indwi. Inkino z'igice ca kane gishiri ca nyuma zaza kuba zitangura ku magezo ya 4 ndetse zikino ku magezo ya 5 kuno kwezi kwandwi. Mu gihe inkino z'igice ca kabiri ca nyuma demi finale zokinwa tariki 8 ndetse tariki 9 kwezi kw'indwi. Urukino rwa nyuma rwo final rukazobera kibuga citwa New Jersey nko mwavyumvise, MetLife Stadium, ndikuba kiri muri New Jersey citwa MetLife Stadium ya 13 kwezi kw'indwi. Akaba rero urukino rwa nyuma ruzokinigwa. Izindi nkino zo nko mwavyumvise zirabera muri n'ibisagara bitandukanye birimo Miami, New York, Atlanta, Los Angeles, Seattle ndetse na Philadelphia. Ibyo bizakira nkino zo gikombe c'isi c'imigwi. Iyi migwi yose rero giye guhiganirwa muri yaridi w'amadolari y'Abanyamerika, ariko akabagabuye mu mice igiye itandukanye ndetse n'imigwi doshimirwa bitewe naho yaje ituruka mu mashampiyona ndetse n'imigabane itandukanye. Reka duhere ku migwi izoba yavuye mu migabane itandukanye. Duhere mu Burayi, umugwi izoba yavuye i Buraya yahawe hagati y'M12 n'M38 z'amadolari y'Abanyamerika, mu gihe kandi imigwi yavuye muri Amerika y'Amajepfo, Amerika du Sud, yahawe miliyo hagati y'M19 ndetse n'M21 z'amadolari y'Abanyamerika. Amerika y'Amajyaruguru yo ndetse harimo na Amerika yo hagati, imigwi yahawe miliyoni 9 n'ibice 55 by'amadolari y'Abanyamerika. Ibijyanye nuko iyi ni migwi nayo izoshimirwa, yamuka ku mugabane wa Afrika yo izohabwa miliyoni 9.55 by'amadolari y'Abanyamerika. Cyo kimwe yamuka muri Asia nayo nyezahabwa amafaranga nyene yaje iva muri Oceania nayo izohabwa miliyoni 3.58 by'amadolari y'Abanyamerika. Ibijyanye no mwiganwa hagati nuko muri negano ry'imigwi ikombe c'isi kunganya vyonyene uzohabwa miliyoni 1, mu gihe kandi iyo utsinze match imwe uzohabwa miliyoni zigera kuri 2, ndetse kandi ukiriye mu matsinda bazokina inkino zigera kuri 3, ariko kandi nuko imigwi izogera muri huitième de finale izohabwa miliyoni 7,500 izogera quart de finale habwe miliyoni 13 n'ibihumbi 125.
demi finale imigwi nayo izohabwa miliyoni 21, izogera finale nayo niyo izohabwa miliyoni 40, sigura ko niyo izoba yagitwaye. Muri rusangi rero ugitwaye kino gikombe azohabwa miliyoni 125 z'amadolari y'abanyamerika. Kubijanye n'amateka yari rino higanwa y'igikombe cy'isi cy'imigwi, kuva ritangwe mu mwaka wa 2002 umugwi uzimbere mu yindi migwi ibikombe byinshi. Reka dore ku mugwi wa gatatu witwa Corinthians ndetse n'umugwi wa kane witwa Bayern Munich cyangwa igikombe gera kuri 2. Umugwi wa kabiri witwa FC Barcelona n'ibikombe gera kuri 3. Wa mbere umuvuge cyangwa muvuge reka ngenda uvuze witwa equipe ya Real Madrid ufise ibikombe bigera kuri 5. Bijanye n'amateka muri rino higanwa ku bakinyi bafite ibitsindo byinshi muri rino higanwa, uwa gatanu yitwa Cesar de Gardo n'umunyargentine afite ibitsindo 5, anganya na Luis Suarez umunyayirigwe, anganya Andres Messi umunya Argentine, bakayakana umunya Pays de Galles abasumbye igitsindo kimwe yitwa Gareth Frank Bale, nawe anganya ibitsindo 6 n'umusore wa kero equipe ya Madrid ndetse na equipe nationale y'Ubufaransa yitwa Karim Mustafa Benzema. Wa mbere n'umwe ndetse kandi birakongera ko bamurengana ariko amateka ashobora gukurwaho yitwa Cristiano Ronaldo de Santos Aveiro. Gikurikira ni ibibuga bigiye gukinirwa ko rino higanwa, navyo kabisa akaba bino bikurikira. Ibibuga 12 nivyo bigiye kwakira inkino 63 zizohuza imigwi itandukanye mu higanwa ry'igikombe c'isi c'imigwi rigiye kubera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikibuga ca mbere citwa Mercedes-Benz Stadium, ikibuga kiri mu gisagara ca Atlanta muri leta ya Georgia, kisanzwe cakira abantu 75, kingana n'ikibuga ca kabiri citwa Bank of American Stadium kiri mu gisagara ca California y'Amajyaruguru, ndetse ikibuga ca gatatu citwa TCL Stadium kiri mu gisagara ca Cincinnati muri leta Olivia cakira abantu 26. Ikibuga ca kane citwa Rose Bowl Stadium kiri mu gisagara ca Los Angeles cakira abantu 88 n'amajana 5. Ikibuga ca gatanu citwa Hard Rock Stadium kiri mu gisagara ca Miami muri leta ya Florida cakira abantu 65 bicaye neza. Ikibuga ca gatatu citwa Georges Park Stadium kiri Nashville cakira abantu 30. Ikibuga c'indwi citwa Merrifield Stadium kico kizakira finale kugendera 13 kwezi kw'indwi, nazo kiri muri leta ya New York, ndetse nico kandi kiri no muri leta gisanzwe kiri no muri leta ya New Jersey cakira 82 n'ibihumbi 500. Ikibuga c'umunani citwa Company World Stadium kino kiri Orlando muri Florida cakira abantu 65, cuguruwe mu 1966. Ikibuga c'icenda citwa Interco Stadium kiri muri leta ya Orlando cakira abantu 25. Ikibuga c'icumi citwa Unlockon Financial Field Stadium kiri mu gisagara ci Philadelphia cakira abantu 69. Ikibuga ca 11 citwa Lambeau Field Stadium kino naco kiri Washington kikaba cakira abantu 69 bicaye neza, kino cuguruwe mu 2002. Kibuga ca nyuma ca 12 citwa Old Field Stadium kiri Washington kikaba cakira abantu 200, cuguruwe mu mwaka wa 2018. Kindi mwomenya nuko abahagarikiza bazoba izo nkino zo mu gikombe c'isi ari abahagarikiza bazoba bambaye amakamera ku myambaro yabo, ndetse kandi amashusho ya Vale nayo azokwerekanwa ikibiriraho
mu barorerezi mu gihe umugaragizi azoba ariko asubiramo kuraba amashusho y'ibikorwa ndetse biko birabera muri Vale. Ubuhinga bwa Orge cyitwa semi automatique buzokoreshwa n'ibimenyetso n'ubwenge kugira bazofate ingingo ibereye. Kindi iyo habaye kurarira offside igaragara abagarikizi bo ku mpande bazotegekwa guca bashira hejuru ibendera kugira ngo urukino ntirubandanye. Reka dushimire wewe wabanye natwe ariko tugutumire gukora subscribe cyangwa se abone kuri ino channel yanyu kandi ariyo yacu ya Black TV. Nimba umenye byinshi bigiye kuba bitandukanye biri mu gikombe cy'isi cy'imigwi, tugusaba gukora partage cyangwa share kugira ngo mugenzi wawe nawe abandanye amenya byinshi. Murakoze cyane, ni Lionel Pablo.